Kazoza FM. Be your own boss. Mushitsi muri studio turi kumwe n'umusinzi kwa umusore canke ari umugabo yubatse reka tumuhakanya yibwira bariko baratumviriza. Karibu cyane. Ego. Amahoro mwese. Mwitwa bande? Nitwa Rodriguez Ndayikengeye. Inde? Rodriguez Ndayikengeye. Rodrigue. Okay, Rodrigue. Ego Rodrigue uje muri studio n'umuntu Rodrigue kuba atari kuri Facebook n'umuntu mbona yugaye murubatse Rodrigue. Umusore kabisa bushitse. Rodrigue reraje muri studio kugira atuganirire. Rodrigue utuzaniye duki muri studio yacu mu kiganiro aba boss tuvyuke. Donc genda bazaniye donc ibijanye n'umugabo wacu cyane gose wo gucapa cyamazu yo kubamwo donc nibindi tutaza kubiganira. Ego Rodrigue atuzaniye aje kutubwira ibijanye n'umwuga wiwe. Reka tugire ko n'umwanya sikirenga cyane. Rodrigue twumvise yuko uje kutubwira ibyo gucapa. Mbega Rodrigue uje mwishira hamwe usanzwe urikiyemwo ushiramo ukoramwo hanyuma mucubwira ko utubwira ama service mufise n'igituma umuntu yoshima gukorana niyo company yanyu yitwa ngo iki? Yitwa Office of Architect and Design Company. Ego. OADC mufunyafunye. OADC. Musanze mukorera hehe? Dukorera mu Kamenge kuri 14e Avenue. Ego. Face du bar Romange. Ego. Muri immeuble Lilian Shop. Bureau numero 10. Numero 10. Subira mu Office of Architect and Design Company. Ishiramwe ry'aba tugerageje kubishira mu Kirundi. Donc ishiramwe ry'abacapsi. Yego canke ikigo canke ibiro abacapsi ni twovita nk'aba designer canke abahinyanyura abahinyanyuzi n'aba designer abacapa donc nindi category aba architect abahinga mu kubaka na cyane. Okay. Urumva yuko tugarutse mu bintu buherutse twari twaronse abandi bavuga ibishusha nk'ivyo ariko no munsi mumva yuko tuje kuvuga rero cyane kuri OADC. Turi kumwe na Rodrigue muri studio ku bantu rero bategekanya kubaka bafise ama parcelle bategekanya kubaka mwegere mushire kujana gatatu n'ibice bitatu muraza kumenya vyinshi cyane. Mbega Rodrigue numu engineer numu designer cyane numu architect? Mu engineer. Ariko musanzwe mufise urumva aba architect mukagira n'aba engineer n'aba designer. Yego dufise donc a staff qui est là. Yego. Ari habajeje gucapa. Abandi bajeje kugira design. Yego. Abandi bakora dimensionnement. Yego. Lo staff iraho. Abu gushika no kubaka. Jusqu'à la fin exécution. Erega jewe nk'icyumva narinzi yuko mwebwe mwamujejwe gukora nka bijya vy'amaplan gusa. Entreta ça dépend n'umukiriya hari umukiriya ashobora kuvuga ati je nkeneye mu capira inzu ugasite ko ari mu mayicapye reka ndabahe mu mubiri marché isoko muce mubaka ariko hariho n'undi ashobora kuza ati nkeneye plan gusa. Yego zuregera ka micro buke urakoze. Ego mwumvise ko turi kumwe na Rodrigue ducishe makaririmbo gatoyi na karirimbo ngo tubishire loki undi nawe ati negative tubishire ntuzeya volume kidogo King Leandre hanyuma turonse apere turayakira turonse message turayisoma niko bimeze. Turi kumwe na Rodrigue akaba avuye mwishira hamwe OADC. No munsi nagitohe unagitohe ishira mu ryanyu rimaze igihe kingana iki muri aba engineer n'aba architect bangana gute mumaze kurangura ibiki mbega umuntu ama service mutanga nayahe neza na neza mugire muti twebwe turakora ibi tugakora ibi twatangiye gukora uku turabantu bangana gutya dufise mendevre ingana gutya inzu n'ibindi bibaza ariko cyane mutubwire OADC ukungene imeze neza kuva hasi kuva mizi gushika hejuru. Yego murakoze cyane. Donc OADC navuga nishira hamwe ryavutse muri mwaka wa 2022 yego kwezi kwa gatatu mugabo entreta suite yuko ibi dukora ibyo twize kuva muri secondaire donc yubanza yego no muri kaminuza y'u Burundi yego twakora tuyande equipe mugabo tutafise novuga ibituranga identification yacu entreta
duhejeje ishure kaminuza turavuga ati have donc tugire aka groupe k'abajene kugira ngo tujye muri mugambi donc Sonic Science kugira ngo abajene bose bakora ivyabo donc ikiste créer de l'emploi et puis hari muri Max turagira muri api turaguza navuga ikira hamwe yo OADC comme ça turaja ngaho turapartage amatashi turavuga ati hawe kwa antukaje ngira nazanye icyumviro en première turavuga ati habe tupange staff donc rodage donc daf date aba ingénieur des travaux aba architecte aba designer donc turapanga ro staff hama ibikorwa tumaze gukora turamaze gucapira novuga inzu z'abantu batari bake yego vuga za Kizingwe kucarama hanye mu gisara cya Bujumbura hama turamaze kwigize gita donc kuganya amamasha atari make mu bijanye no kubaka yego hama mugabo pour moment novuga ikintu turi sanse nacyo nuko tubona donc amatevize menshi akunze kubaka mugabo donc twarahindura system ubu turiko turahindura novuga system shasha yo gukora twintegra donc la dushiramwo ubuhinga donc bijanye n'imico n'akaranga yego ubu novuga suite yuko turi finance na Union Européenne donc nous sommes waronse financement na Union Européenne na Union Européenne mutama birenze neza mutama wapi kandi uranse umurundi mayina nuko nta murundi azokwemera ngo jemeze neza no mugwiza tunga wambira kubira ati reka ubukene buri turi anku donc turiko turagenda muriko muratera imbere muriko n'urugendo yego novuga yuko ubu turi focused cyane byo gucapa novuga donc les milieux touristiques donc les plages ubu ukeneye novuga plage nziza udupayo turi sophistiqué comptoir imeze bien novuga hama donc milieu touristique ama plage yego ayo ma proposition murayaha banyene ibyo bibanza by'ama plage mu bitanga hehe nk'ivyo canke n'ama proposition mushira ngaho mukavuga ati byo bavyiza ibyo bibanza byo kuratiramwe ijisho byubatswe gutyo c'est ça turagenda tukidentifia le problème izo nk'utu tushobora kugenda nko kuri Kare beach tukaba nyene yubatse pour le moment turabishira officiel tuko organize evenement kugira ngo tubibe officiel ariko twaramaze kubicapa biri ngaho biri muri none ntaguciriyemwo biramaze gushika nk'ubu uye mukagena mukigatera nk'ahantu hasanzwe hariho hanyuma mukahacapa mwebo mukamwereka uwo muntu nyeneho bishobora kubaviramo n'akazi hama mukamwereka ati ahantu uhagize gutyo ubona nihosa neza kandi twe twona bigukorera nko ku mazu donc hari nk'amazu usanga yaraduze abatrasakara tukamora teske tukugira ka design kajanye n'inzu yawe donc ça sera mieux tukacapa tukapropose donc notre idée mugabo ikintu novuga tuzogira novuga kizoa gikomeye nuko uzoshobora kugira arasema officier ku bintu bijanye n'ububare ibintu vya touristique ibintu byo kuvego by'abakera rugendo ibibanza vyiza bishobora kukuratigwa mu ijisho ku buryo meme un passager ashobora guca donc ari mu ndege aciye hejuru hejuru akavuga ati kajya kabare canke ijya monima ijya plage ivyo mu bitegura ryari mwifuza yuko vyogenda gute kuko ndumva yuko ari umugambi mwiza cyane umugambi wo guhamagarira abakera rugendo kuza ngaha turafise ibibanza vyiza ariko ugasanga ntibiteguwe neza mwavyumviriye gute ndashaka mumbwire vyinshi ushike mu mizi bimeze gute neza na neza mushaka kubikora gute muriko mukorana na bande turafise ubushikiranganzi bujeje vya tourisme bimeze gute niyo processus turimo kugira ngo turabe ngeshora donc kuba integrer donc muri ministère y'abaduhe ubwo bushobozi kuko abaresansi tugira amadesante ni novuga ntibabizwa avec gouvernement mugabo ituri ma processus kugira ngo novuga donc ivyo bitubishire ku mugaragaro mwereke amaprojet ministère hanyuma ministère nayo mwebwe muzoba muri ko muyisabiki bizogenda gute neza na neza mwibaza yuko vyogenda gute tuzoyisaba novuga donc no financement donc mu gihe bo vyemera tuzobasaba financement donc au niveau technique na coaching yo sango turi nayo techniquement donc mu gihe bo vyemera donc na mise en œuvre je ne bazo ko bazovyemera je ndabikwifurije kandi bazo ko bazovyemera nacyo turiko turaba ni kugira tugire donc
turabinye twobisekiriza sino maevre yanyu ya maevre yacu kugira ngo nitwabitangwa ntazo babikopie juste yego urakoze cyane n'indwi turakira rero umwe canke babiri abanywanyi baba bafise ikibazo bashaka kubaza Rodrigue akaba yavuye mu ishirahamwe OADC akaba ari ishirahamwe ry'abahinga mu byo kubaka basanzwe bashobora kugukorera ivyo ubuhinga kubaka bagacapa amazu ego subira wibutse Rodrigue aho musanzwe mukorera hanyuma ndafise ikibazo kimwe nza kubaza nti kubijanye nk'abantu bashaka kubaka ko twumvise ari amashirahamwe ari karagabanya ibiciro mwebwe nta gishasha muje kutubwira nk'ivyo by'amaplan urabizi ibintu byo kubaka nivyorosha amaplan bimeze gute akabeyi kanyu murazimbutse cyo subira wibutse aho mukorera kuko ikiganiro gisa niki ku musozo donc OADC nishirahamwe risanzwe rikorera novuga mu Kamenge yego kuri 14e avenue kwibara rya 14 kwibara rya 14 face du bar Romange imbere y'ibare batazira Romange igiti c'umwembe yego hama donc munzu donc ni kigo cyitwa Lilian Shopping iyo nyubako yitwa Lilian Shopping hanyuma bakaba bakorera mu biro numero 10 avyumvise nivyoroshe kuvuga ibintu mu kirundi warabimenyereye mu gifaransa hariya rero akanimero ku bantu bashobora kuhaza bakahayobegwa sinzi ko ngatanga hanyuma imbere yuko mugatanga akanimero nagirenda kubaze uhikaza abantu ubabwire uko bimeze ubabwire nimba ibiciro vyagabanutse ubabwire twinteresse twumve nk'abantu bafise parcelle ariko bari bafise ubwoba ati sindaronka ya plan sindaronka yibi bimeze gute abantu bafise umugambi wo kubaka bavuga amanegociation asangwa bera novuga ku biro yego kuko bivana n'umugambi wari wo kuko murakeneye kubaka annex etage akabari ibido amafaranga aratandukanye yego bibaze yuko amaze kuza bose nta n'umutarahuza turacyari bato ntimuraguka niko bakunda kuvuga ntimuraguka mwebwe ariko ibikorwa nivyo mushira imbere kandi mwagiye hamwe kugwaruka mukwiye gushigikira ugwaruka ruba gwiyumviriye ama initiative nkaya ugwaruka gwinshi biko gwiyumvira kwibisha inkoho reka tugushimire rero nizere yuko abantu ariko agatelefone ntubagatanga ku bantu boba bifuza guhava bakura abashaka kugendera ikigo canyu abashaka kubaza ibina biri guhama inimero z'uwanje donc nije becho asanzwe bahamagara inimero z'uwanje ni 69 yego 69 360 361 amajana 361 amajana 835 okay 69 amajana 361 amajana 835 mu gifaransa subiramo ntacu ni 69 yego 360 yego 835 ndagushimire cyane Rodrigue hama donc n'abantu basanzwe bakoresha novuga imbuka ngurukana umenyi yego so dufise page kuri Facebook naho yashobora kutwandikira bacha babishura automatiquement yego dukora cyangwa muri navigateur ukandikako OADC company O na I O donc ni novuga ni mu cyongereza yego ni Office of Architect and Design Company O A I D ariyo D hamwe na C ariyo C mu kirundi O A I D C company C murakoze cyane ndagushimire cyane Rodrigue nako turabashimiye yego ndakwifurije yuko mu mwaka uyu mwaka uzorangira ufise ama projet nkane uri kubaka etage zitatu mu Kinanira bambe mu Kinanira sinibaza ko ari ahantu kubaka etage ntiyobura mu Kigobe nagomba kuva mu Kigobe hanyuma uri kurubakana n'ibibanza byo kuruhukiramwo vyinshi vraiment hamwe nakubwira ati hamwe nagutelefona akambwira kigerekana namanya mfise reka zo tubonane mu Fevrier gutyo nivyo nakwaturiye sana ndabashimire mwese mwariko murakurikirana ikiganiro cacu naha kirangiriye Kazoza FM, be your own boss.